umenya mu ngendo zawe zose. Ni kuvuga ngo aha anye hari inzira y'inzu, hano hari inzira ya mariage, hano hari inzira y'akazi, hano hari inzira ya visa, hano hari inzira, bijya byose mubona dukeneye. Iyo rero bijya bintu ukeneye umenye Imana mu ngendo zawe zose, apana nkeya, apana ibintu byo kuzura yisiga ugasubira kuyirekipera. Apana kuzura siga Imana ati ndorera gatoya ngiye kuraba boyfriend na girlfriend wanje ndakurekipera mvuyeyo. Iyo umuntu ufise iyo mibereho wisanga uri mu buzima buri limite, ubuzima butugurutse, pamwana kurukaruka, pamwana bisirimba unachoka, pamwana iyi si kamuko shoshosho diririri bandione tu me vois je te vois donc nous venons iyi si udatekereje ntushobora kwishobora. Muri tara riri ku mpinga y'umusozi. Reka mbabwire ikintu kimwe, twebwe umviriza, ndafise favere yanje siyo favere yiwawe. Imana yagutije igihe iyo ucitwayemwo neza nta ukicakwa nta ukwaka. Abi Filipi gice cya 4 ku murongo w'9. Abi Filipi ibice 4 umurongo wa 9. Yego. Ibyo nabigishije, yego, ibyo nababwirije, ibyo mwanyumvanye, n'ibyo mwambonanye, aba ari byo mukora. Nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Amen. Murongo waga geza ngaho nugeze ngaho. Yes. Reka turabe Yohana wa mbere apana ubutumwa bwiza yabite 3 igice cya 2 ku murongo wa 14. Yohana wa mbere igice cya 3 murongo wa 14. Twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. 2:14 nasomye 3 2:14 2:14. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Yego. Ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe. Kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe. Rikaguma muri mwe. Mukaba mwaranesheje wa mubi. Yes. Tugende Zaburi y'119 mwandike mu bisanzwe. Iyi conference yanyu mukwiye kugenda na agenda nkuko umukozi w'Imana yavuze ikintu gikomeye. Nimwandike ni ibintu bikenewe cyane, ariko ugomba kwandika muri telefone abireke. Handike gusa ufise agenda zijya tugura ku botike nuko. Yes. Zaburi y'119 ku murongo w'9. Murongo wa 9. Yego. Umusore azeza inzira ze ate? Azayejesha kuyitondera nkuko ijambo ryawe ritegeka. Amen. Genda rero Imigani 3:3 kugeza kuri 6. Imigani 3:3 kugeza kuri 6. Hama tugerageze gushobozwa namwe muyera mu gusobanura. Ibice 3 murongo wa 3 turageza ku murongo wa 6. Yego. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Yes. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana. Uzagira umugisha, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Wizigire Uhoraho n'umutima wawe wose. We kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Ureke
Kinyarwanda kwishimikiza bavuze muri gute? kwishingikiriza. Numva ari tareme ndarivuga ku buryo mu Kirundi biraremeye. Kwishimikiza. Yego. Ikishimikizo. Ikintu ushobora kwa wo kwishimikiza kugira ngo habe equilibre. Uhore umwemera mu migendere yawe yose. Avuze uhore umwemera mu migendere yawe, ariko mu Kirundi havuga ngo umumenye mu ngendo zawe zose. Umumenye mu ngendo zawe zose. Kumumenya mu ngendo zawe zose. Apana ingendo zawe igice. Ingendo zawe zose umumenye. Kandi kumenya suguhura n'umuntu ukamubwira ngo bite ngo nitwa Olivier ngo nawe witwa Claude ngo turamenyanye. Iri jambo icyo ryashatse kuvuga kumenya ni communion n'ubusabane butavana. Sure. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Kinyarwanda cha byoroheje. Kirundi kivuga ngo kandi ugiye no mu Gifaransa uravyumva. Ikirundi kuvuga ngo umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Mu yindi mvugo ni inzira yari ifise amarimiti azoyisuguma. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora ingendo zawe zose. Azogorora ingendo zawe zose. Wow. Ubuzima tubayemo uhagume. Ugume ngaho papa umfashe. Naje Burundi nagufashije. Yes. Mwiriwe. Nagira mbabwira ikintu. Nta muntu n'umwe nari mbakumbuye ariko no kuri garuka nari mbakumbuye. Nivyo nta muntu n'umwe ari ngaha. Iyi mitwe yose hindukira mugenza mubwira ati ndabona umutwe wawe, ndawubona nkuko ubona uwiwanje. Ati ndabona umutwe wawe n'uwiwanje urawubona, turabonana. Iyi mitwe yose iri ngaha yose hatavuye ngo numwe n'uwiwanje urimo hano musi yizuba. Uwo mutwe uri kuragwanira mu kintu ca mbere mu ma priorite z'uwo mutwe mvuze cyangwa z'uwo muntu ndaye kuvuga umutwe yicaye ngaha. Mu bintu bya mbere arwanira kuva amaze kumenya ikibi n'icyiza, arwanira no gushaka kuba. Umuntu wese hano musi yizuba nta kindi kimugize kugeza impwemu ziyugaye, kugezanye n'impwema zugaye akava mu mwanya gihumeka, mu mwanya gihema. Nta yindi objectif nyamukuru atari ugushaka kuba. Amen. Umuntu wese ari ngaha akubitana, yaba utemana, yaba urasana, yaba ukubita umutwe mugenzi wiwe, yaba ari uroga mugenzi wiwe, ibintu byose bikorekera hano musi yizuba. Twese ujya muntu ijya circulation ubona ngaha nye dusohotse, umwe agaca muri nord abandi agaca sud, undi est na west, ugasanga turahitana. Barya bose mubona bari muri zi bose, umwe wese ariko aragwanira no kuba. Muri position yose ashobora kuba ahagazemo, mu kibanza cyose yoba arimo, muri situation uko yoba ingana kose, uko ntitunganya amasituwasiyo, ntitunganya, turi ku ngeri zitandukanye, turi ku ngazi zitandukanye. Ariko umuntu wese mu buzima turimo Yesu ataragaruka ariko aragwanira no gushaka kuba. Umuntu arinda asaza. Iyo bari korabwira Bill Gates bakabwira amafaranga afise, bakabwira Bezos amafaranga afise, umenga bamaze kubavuga babakrasije ntibazosubira kuyarondera. Nabo bashesha imvi bakirondera. Yes. Gira mugenza bati nta kindi ndiko ndarondera kuba. Ndashaka kuba. Kuba.
kuko hano munsi y'izuba uburyo isi iteye systeme y'isi uburyo imeze ibi mureke kubishyira mu buryo bw'umwuka mureke kugira gute utabaye nta curico hano apana ibintu byo ngo twarageze mu bwami ngo ubwami bw'ubutunzi ngo ubwami bukomeye ngo ubwami ngo budahangarwa ngo ubwami budasonza ngo ubwami ngo turabami ngo turabatambyi ngo manzi ubireke ibyo atacurico nta curi nyene amen musore rero sunatatonge si ndio sitonge hivi unaviona kama mimi ningali kijana tunajuana tonge jambo twasomye muri Psalm 119 umurongo wa 5 Bibiliya yatubwiye ngo umusore azokwezesha inzira yiwe iki mumbabarire ndaza kuvuga mu rurimi rw'ikirundi ariko biravukana uraza kubyumva mwabisomye muca mutahura icyo nshaka kuvuga umusore azokwezesha inzira yiwe iki uyu munsi ndashaka gusasira iyindi minsi iri imbere tuzoganira ibintu bitandukanye mugabo uyu munsi hari ikintu ngomba gusasa tuve ngaha tucumvise umusore azokwezesha inzira yiwe iki icambere utegerezwa kumenya kila mtu hapa ana njia yake hatuchangii njia ntabwo tweze inzira y'Imana apana kuvuga ngo ndi mu nzira y'Imana iy'Imana irejejwe iy'Imana ntigira kanenge iy'Imana ntigira injebejebe iy'Imana ntigira gasembwa nta marabaga iy'Imana irera inzira y'Imana ubwayirera uhereye mu ntango kugeza hagati kugeza kwiherezo iy'Imana haina probleme irera iy'Imana ntirimwe ingorane iy'Imana ntibayihahiramwo iy'Imana nta alimentation irimo iy'Imana nta Mercedes Benz irimo afere ya muzehe ntashaka kurya Imana ntikeneye kufungura ntikeneye kugendera muri Range Rover ntikeneye gufata indege ntikeneye kuronka inzu ivyo byose n'urugamba rwajewe nawewe gusa iy'Imana rero iratunganye amen munyumvise Yesu nashimwe amen urabizi Bibiliya ivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya ntibishwe na sida oya si kanseri kuko ivyo byose papa yabishatse ntaco bikugira ntibishwe na sida barayifufahaza kera bahora tubwira yuko ari imyaka 16 tukabura hafashe mugo ubunyu urashobora kwimarana n'imyaka 40-50 ibintu byaroroshe ndashaka utahura iki kintu semeni amen Bishop ndemere kuza kumanuka ahantu nyamfasha cyane mbashaka kubegera kuko kubera kamera nta kundi ariko kamera naguma ndabibwira imbabare n'ivyanka ndagenda hari gihe vyanka kamera abare baradukura cyo no kuri mugabo ndagerageza no kumvira mwavyumvise yuko bikenewe cyane inzira y'Imana nta kibazo ifise ntitweze inzira y'Imana ntidutunganye inzira y'Imana iy'Imana iratunganye umusore azokwezesha inzira yiwe iki atatakasa njia yake namna gani njia ya kwake inzira yawe uzoyezesha iki ni wewe ukeneye kweza inzira yawe ukwiye kumenya yuko uyu yanduje inzira yawe nta muntu wa kabiri nakuno gusaidiana ngo aza guterure ngo ndagusengete ngo ibintu byapfuye ngo namugariye mu nzira ngo ndakeneye ngo ndaze kwindi nzira ngo aze kumfasha iyo wononye inzira yawe nta wundi muntu aza kuyisibura ivyo kwenza bibike muri wewe sawa reka mbabwire rero ikintu gitangaje giteye ubwoba ku ntama za kino gihishengero rya Kristo
cyane cyane ndavugana no gwaruka kuko niko ndaganira ariko bose barumviraho ugwaruka se ugwaruka gusa mwebwe jeunesse ntabwo ari mwebwe gusa iyo bavuga ugwaruka bavuga umuntu akicishoboye bataratangura koza bataratangura kwambika ukiciyambika urugwaruka umvirisa hariho abakristo abana b'Imana bari ngaha mu ishengero bazi yuko gukora icyaha bibabaza Imana ndashaka kwaziga ikintu cefase gukora icyaha ntibibabaza Imana kuko dukurikije yuko gukora icyaha kwawe kobabaza Imana Imana niyo yoba ari umunyabyaha wa mbere ababazanya kuko hano munsi y'izuba turi muri afere yo kuza no kugenda turabura abo tuvukana tukarira tukaboroga ariko ntitubagarukane mu gice cyo kwereka Imana aho iherereye iyo uri kurarira kubera hari ikintu wabuze cyangwa ari umuntu wo mu muryango wabuze ntiuze wibwire ko Imana iri kirafashanya nawe kumukurira oya namba Imana niyo yonyene ivise ubasha bwo kwica ikongera ikatwobrije ko tuyishima yishe niyo yonyene umuntu yishe mugenzi we bariruka bakaja muri sentare bakarwana imburano zikajayo bigasaba yuko bazogenda kumutunganiriza bakamuriya bakagira ibikini biki uwo mugabe Imana iragutwara ukunda ukarira mugikavuga ngo uza gusozera umbwira ngo merci niyo yonyene niyo ifise ubwo budahangaga tuvuze rero yuko gukora icyaha kwawe uzayifu wako intege nke zawe zishobora kuba zinyiganza Imana ahantu iri kavuga ngo ndababaye ngo Olivier yakoze icyaha ngo shango yasambanye ngo Olivier ngo aratari umubeshi ngo ndababaye ko bure sana uko mudogo sana ntuworiza Imana we gukora icyaha vyica wewe ntivyica Imana gukora icyaha vyonona wowe ntivyonona Imana ndashaka mumviriza ikintu kwiyanjanjwa ko gusamara kwawe ntibitusha Imana bitusha wewe kuburanirwa kwawe kuba atacu uri kuragera ntuze wibeshe mu bitekerezo byawe n'umunsi numwe ngo kubera ngo nabuze ngo Mana ngo we ngo ntubibona ko nbuze ngo ntacyo wokora ivyo izo afere ntazirimo icambere kwanza ukwe kumenya Imana yacu haina santima haina takido haina mwiriwe yes kunumva ngo uyu munsi sinduga kubera ntariye kuduga kwawe nubwo utariye ejo wari kurya uyu munsi mugiye utaduze nejo umunsi ukurikira nturya n'uwo munsi nturya n'ukurikira Imana ashobora kugira ngo urabona ngo Mana ngo hari ikintu woyikangisha n'Imana iheba ihanga n'Imana ishobora gufata karite yose ikayikuraho kuko n'umuremyi nagomba renda kubwira ukikimenye iki kintu nicyo nkene ko mperako Yesu naje amen iki kintu nagomba kucumva uko utigeze kucumva nkundire unyumva uko utigeze kunyumva nukuri iyi zaburi maze imyaka n'imyaka ya 119 iri muri zaburi niyo zaburi ya mbere ndende kandi irimo amajambo akomeye nayigishije imyaka n'imyaka mugabo nagomba ndababwire yuko nta mezi atatarenganye ntahuye ko ijambo rivuga ngo umusore azokwezesha inzira yiwe iri jambo inzira ye yiwiwe iki kumbe je nawe tubayeho kugira ngo tweze inzira yacu inzira yanje niyo yandura si inzira y'Imana sinanduje Imana nije nanduje inzira yiwanje cyambere ikintu gikomeye cyane umuntu arivanga uko ashatse umuntu arakora ivyo yishaki akumva umenga damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu damu ya Yesu reka mbabwire mureke no kwitwaza amaraso
muyareke. Ni kwa kundi nyene idini ryamaze gufata ikibanza ca mbere. Nagira ndababwira ko nasuzuguye amaraso nayo igiciro kinini. Rimwe na rimwe urashobora kumva mpemu yera cyangwa umutima wawe ukwemeje ko oyavuga. Kuyavuga si bibi. Muganigira ndababwira yuko amaraso ya Yesu Kristo biri mu bintu biguteye intege nke. Kuko guma wibwira yuko ni wabikora. Uravyumva? Amaraso ya Yesu akweza. Amaraso yararangije igikorwa. Akazi k'amaraso karako kuducungura. Amaraso yarahejeje igikorwa. Twaguzwe amaraso y'igiciro kinini. Bwira mugenza bati ntituguma tugugwa. Warahejeje kugugwa. Ibisigaye no kugendera ico wahamagariwe kugenderamwo. Bibiri ivuga ngo turi biremwa vyayo. Twaremewe muri Kristo Yesu. Turemegwa imirimo myiza. Iyo data yateguye kuva kera hose kugira ngo jewe nawe tubigenderemo. Amen. Ntabwo dukeneye amaraso umwanya wose. Uyu munsi nitwezwa n'amaraso. Ndabizi iyo ngeze kuri icyo kintu abanyedini bava bangubita. Ngira ndakivugana ubushizi bw'amanga kamera ni mu ndabe neza. Amaraso siyo atweza uyu munsi. Uyu munsi kitweza ni ijambo ryayo. Bibiri tubwira ngo ubezerese mu ijambo ryanje. Kuko ijambo ryanje niko kuri. Ijambo mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Niko Bibiri ivuga. Mwarahejeje kwezwa n'ijambo nababwiye. Apana amaraso. Amaraso yari amafaranga yo kuza kukugura wewe. Amaraso yari amafaranga yo kuza kungura jewe. Kubera iki? Ibimazi vy'inka, vy'impene, vy'intama vyari vyarananiwe kugira ngo bibashe kudukura mu nzara z'umugwanizi. Bisabira ivuga ngo mu Baheburayo ngo ayiwe maraso ngo niyo yatanze. Kandi Bibiri ivuga ngo yinjiye ahera rimwe risa. Hallelujah. Ngo yinjira ahera rimwe risa. Rimwe risa. Bibiri katubwira ngo kuko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa hera n'amaraso ya Yesu Kristo nuko dushira amanga. Barokore bakundwa mubireke ivyo bintu vyo kuguma. Urabona kera je nabaye umukatolika. Narabaye umukatolika kuko mama banje famille yacu benshi murazi ko ariho mwakuri. Kandi Imana bahezagire bene data. Imana umugisha wagisengerayo n'abavukanyi bacu. Bamwe turavukana ni sawa. Mugabo hari ibintu usanga twaragiye kumenyera ngo nkuko vyamye hambere hose ngo nibimere ko nuba imyaka yose. Mwisanzwe siko biri. Siko biri. Ntabwo bitegeza kugenda gutya. Hari isenge twabura dukora ngo Mana ngo naracumuye. Mwumvirize kandi twabigira twikubita. Sinzi ko ngahari ko babigenza. Ndiko ndavuga hari iwacu. Naracumuye. Ncumura nibigira nkana. Mwumva iryo jambo ariko. Mwumva iryo jambo ingene riremereye. Naracumuye. Mana nagucumiye ko ndabishaka. Nico ni gituma nambaza Maria kugira umva ahandi nato vango mwaramutse Maria uzi inema mukama muri kumwe aravumbe mabanga gorose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiwe Maria mweranda nyina w'Imana udusabire twebwe abononye. Donc baramaze gushiraho Maria aguma asabira abantu bonona abasabire bonone abasabire bonone abasabire. Uguma twonona adusabire twonone Maria nihari twonone nihatare nguye nubatagihari ahari ngo aguma asabira abononyi none tuzogeza he? Paulo yaravuze ngo dushishikare gukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Biragahera. Dukwiye kubaho tuguma twonona. Nituriko turononera Imana niwe uri kuri iyo nona kandi uzosubisa les conséquences y'ivyo uri kurikorera wowe nyene. Ingaruka z'ubuzima uri kuracamwo ejo. Bibiri ivuga ngo Mungu hazihakiwe unachokipanda njo chenye utavuna. Imana ntigabitanya ico biba nico wimbura. Shengero ibintu biragoye. Ishengero ryatewe
ryatewe bikomeye mu ishengero ry'Imana hari umwidegemvyo utabaho abungera umwungera siyaryama gutya yavyuka gutya nabakazana icyagezwe hasigaye yuko iyi generation nayo yandika Bibiliya kuko turiko turazana ivyagezwe bitari ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana biteye ubwoba Bishop Bibiliya irashinga intahe usomye mu Bifilipi Bibiliya iravuga ngo mugire wa mutima yes ngo wari muri Kristo Yesu yego nguwo ngo kuringanira n'Imana kungana n'Imana ngo ntiyabonye ko ari ikintu cyo kumirako reka mbabwire uyu munsi abantu bavuga ukuri twamaze kuba masibre umuntu avuga ukuri agira abantu bake uvuga ikinyoma akagira benshi ibi bintu biteye ubwoba cyane uyu munsi abakozi b'Imana basigaye bafite ibikabyo iyo utabaye pasiteri batwaza iPad undi atwara Bibiliya undi atwaze manda ntiwemewe muri ntibikibaho donc ntibikibaho iyo batagutwaje ngo ugire abantu ngo bagucungereye ngo bagucunge pasiteri yarabaye pasiteri s'il vous plaît pasiteri ngira ndakubaze umbabarire ndi umwungere nka wewe ngira ndakubaze ikibazo ufite ikiroberi kikurondera baragucunga gukikuje impande zose ufite ikiroberi ufite abantu bakugwarnya pasiteri kubera ko udafite umutima wa Kristo wowe urarusha icyubahiro Yesu urarusha icyubahiro umukoresha urarusha uwaguhamagaye icyubahiro uramurusha wewe s'il vous plaît Bibiliya ivuga ngo tugire wa mutima ngo wari muri Kristo Yesu reka mbabwire Bibiliya irashinga nayo ko Yesu yararinganiye n'Imana Yesu yarangana n'Imana numva saa kubibabwira mu byumba Yesu yarangana n'Imana afite icyubahiro gikomeye Bibiliya tubwira muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya mbere ugiye kumanuka ku 10 ngo jambo yariho kandi yahoranye n'Imana kandi uwo jambo ibyaremwe byose byaremwe nawe ndashaka mwumvirize iki kintu ngo ibyaremwe byose byaremwe nawe jambo ninde ni Kristo Yesu wino Bibiliya ishinga intahe ko yangana n'Imana s'il vous plaît Yesu yangana n'Imana uwo mugabo nyene haraza hariyorosha niwe mugabo wenyine yashobora gukora igitangaza kitapfa gukorwa n'uwo ari we wese kino gihe uretse n'abandi usanga benshi nzi neza ko bakoreshwa ibitangaza n'impwemu mbi murambaza ngo nta bakoreshwa ibitangaza vya vrai bariho ariko ni bake ndakubwira igituma misiyo ya Yesu si ukumugurura abantu kuko mu ijuru ntuzoza uri kimuga nushaka ugume gutyo ntuzoja uri kimuga objectif y'Imana iravuga ngo Imana ntabwo itindije isezerano nk'uko bamwe bavyibaza ngo ariko ngo irorereye ko umuntu wese ahari hose atunga inzu agenda mu ndege agira imiduga myinshi irorereye ko umuntu wese ahantu ari yihana Imana nitebeje isezerano n'urukundo rwayo ruriko ruratuma isezerano rutihuta gushika kuko hari abantu ikeneye gusova turi muri miracle turi mu bitangaza turi mu bintu by'ibikavyo turi mu bintu bidashoboka
umuntu uzubona gatoya akubitiye South Africa akacayandikira abantu kuri Twitter cyangwa kuri Facebook aturumva ngo my church ngo muntegereze ngo haraje ibindi bintu bikomeye ubikuye hehe wewe ubikuye ivyo bintu udafise wanyu ugiye kubironga mu kindi gihugu ubikuye hehe ubu asigari ibintu bidashoboka ubunyu uzubona umukozi Imana avuye mu rugendo ku kibuga c'indege amapankarte oh bishop papa daddy niba amapankarte pire ngo yarashitse akacatanga interview ngo muningoye kidogo ngo ibintu nzanye ubuhoho ngo muze mwitegure iyo Mana ugiye kurondera handi s'il vous plaît ntayo wari usanzwe ufise kwibera hose carimwe ntiwiyemera sema inzira yawe uzoyezesha kwitondera ijambo ryayo kwitondera ijambo ryayo bisobanura iki basore muri ngaha iri neno la Mungu towa bitu birefu bya shoshosho iri ni ijambo ryo kwitonda iyo umuntu akubwiye atitonde burya akaba akubwiye ikintu gikomeye turiya we turiya iri neno iri jambo Matayo 5:5 havuga ngo iki 5:5 Matthieu 5:5 havuga ngo iki papa ninde haruza Matthieu 5:5 havuga ngo iki hahirwa abagwa neza kuko ari bo bazahabwa isi hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa mu Kirundi rivuga ngo iwacu rivuga ngo hahirwa abantu batekereje gutekereza bavuze ngo gutuza harahiriwe abantu batuje kuko ari bo bazoragwa isi apana ijuru iyisi kamuko shoshosho diririri bandione tu me vois je te vois donc nous venons iyisi udatekereje ntushobora kwishobora iyisi kamuko shoshosho diririri bandione tu me vois je te vois donc nous venons iyisi udatekereje ntushobora kwishobora niyo ya mbere ibavarda niyo ya mbere mu kuvuga iyi guhaguruka iyisi ucuja mu kinogo kanyegera iyisi abantu bayiragwa ni abantu bari bamaze kumeta les pieds sur terre abantu bafise amaguru atuje nibo baragwa iyisi apana abantu barigaswe n'imbwa musi y'ibirenge sinzi ko mugubura twe mu Burundi tuvuga ngo umuntu adatekereje ngo yarigaswe n'imbwa musi y'ibirenge uyu munsi rero urugwaruka ntirunatekereje ntirutuje uracyarya iwanyu meuko kapyampya hauna ta konte meu uzibona umugwaruka yakubise ibisuko ngo yabonye ngo ntunze ngo Karim Benzema ngo nawe yabishizeho Benzema mu ndwi yinjiza nka 16,000 euro kuri mu ndwi baraya wewe hauna kitu hawezi jiuzia parfait hawezi kutoa rasio kwenu hauna kitu me unavimba tu unavimba mu bure zero bure uracafashwa me musige muzi umenga muri abasazi mwayicuguse icambere kwanza bamwe mugenda kwigira gutya mwashize mwivoka nimubareke bene wacu babikore mureke umuriro w'umurahurano
abana ba Aroni nta kindi bahowe, ntabwo bahowe kuja kurahura umuriro utari gwabo, nico bahowe. Dufise imico, dufise akaranga. Abarundi n'abanyarwanda hari imico n'akaranga bituranga twamanye kandi vyiza isi ibuze. Urwaruka mw'ishengero, Bishop, uzi ko usigaye utunze urwaruka rusutamye ruticaye. Gusutama muravyumva? Urwaruka rusutamye ruri muri point de départ. Ebana mi vraiment kama vitu vikikangama mimi natoka juu hivi CLM inanitafuta Elshadai nayo ikinaniona, donc urasutamye icara oya ntibikunda nta ubizi ivyejo. Abantu barasutamye ntibicaye, biri mu bintu bibaruhije. Gwaruka mu mwaka umwe urishaenda mu kanisa kama 5, Elshadai, kazaroho, pita tupitane, gongana tugongane. Nimba barakwemereye akantu, iyo bishitse kakabura ntikaronke ku itariki ntutonda muri repetition. Tekana. Aha turi hari abandi. Tekana. Umuntu araza akarongora, bahamagara ngo Olivier ngo nacaraje imasiku. Salomo, le grand patron. Salomo batubwiye umurongozi yari afite ubwenge, yari umusava. Yaravuze ngo umuntu agezwa no gushimwa. Mu Kinyarwanda rivuga gute? Umuntu agezwa no gushimwa. Umuntu abatante na sifa. Banapo kusifu njo tentation yako. Agerageza. Nico kigeragezo cawe. Yego. Wakati unasifiwa ku YouTube muruzuyeyo. Mwebwe Rwanda mwamaze gupromotinga cyane YouTube. Nyinshi cyane ibintu bitagira indero, bamwe bagahagara bagatuka abakozi b'Imana, abandi bakaja bakavuga ibishegu, abandi bakaja ati ubureba amaze no kudushiramwe n'abarokore. Ubu ba Frank bose asike baza kuri YouTube, ba ntuzenya ni sawa nibe muzuri. Uravuga wabona YouTube ya mbere isimbira guhamagaye, hama ntunzenya mu kirere baraguhamagaye, ngo Kamaro TV iraguhamagaye, ngo twagiye hejuru duhurira na marayika ngira guhamagaye. Wabona ugiye kumacana ashika kurane ukaca wumva yukubaye ubaye bure vimba ngurumva ngubunye ngo ngira ntangura ishengero ryo mu nzu ngo nze ndaguma muhira ngo noza ndiyerekana cyane. Ibi bintu sinzi ko bihari ngaha mu Rwanda, ntabyo muzi. Umuntu araduga ntanamenya aho yadugiye, ntanahereza agaciro kwenye chipukiro ahantu uri. Ngurumva ngo munkurikirana je ndavuga, mwavyumvise? Ntunkanga, ntunkubita, ntundusha amafaranga, ntundusha umugore mwiza, ntundusha abana beza, ntacu ndusha, sindagutinya. Mwiriwe. Ukuri ni ukuri, ikinyoma ni kinyoma, kandi ukuri twe tutavuze. Marayika ntiyigeze ahabwa iryo pete ryo kuzoza kuvuga ukuri, ni twebwe twahawe kuvuga ukuri. Umutunzi yarabwiye Aburahamu, aramubwira ati ndagusavye ngirira privilege ufu mutuma
uwo onya aryamye gukiriza asubira iwacu agenda babwire ntibasanga hondi canke wowe nyene ugendeyo aramubwira ati ntibigikunda nimba bariya basigayeyo badashoboye kumviriza Bishop Masengo ntibumvirize Pastor Kado ntibumvirize Ruhimbya Aroni ntibumvirize abandi bakozi b'Imana ntabwo twebweho turi bigikunda yuko twosubirayo kuduga kuja kubabwira nta marayika aza kubabwira nitwe tubibabwira hama jewe umuhamagaro wanje nukuri kugeza Yesu agarutse birya mutinya kuvuga je ndabivuga mwiriwe bwira mugenza bati umuryango uruguruye sohoka utahe ukuri nukuri utavuze ukuri uvuga ikinyoma ntavuze ukuri mvuga ikinyoma kandi ukuri ni Yesu bene data ukuri ni Kristo Yesu iyo tuvuga ukuri tuba turiko turavuga Imana nyayo uyu munsi umuntu araduga gatoya akatata kukubwira ngo sintonda muri repetition ngo batanizoea uko kinyabugingo uko na macho nyuma na mbere uko nini urinde ufise amababa nguyerere bene data Imana itubonera mu mpisho niyiduhera si Imana ituraba kubera iyitubonera mu mpisho munkurikirana yego kandi ngaha ntimusuye kugira commentaire nkakubona ugize commentaire cyane guha micro wigisha sinkeneye commentaire kandi muhawe itegeko nejo kugaruka mu izina rya Yesu no kuwa gatanu kugaruka mu izina rya Yesu no kuwa gatandatu kugaruka mu izina rya Yesu no kuwa Mungu kugaruka mu izina rya Yesu amen mugaruke tubabwire muvyanse mutakia tu munatuona tutabakutana mu matelefone tubakutane mu chambre zenu tutabakutana tuko tayari tutabakutana tauko Imana ishimwe nivyo umuntu akavyima ngo sinoboneka mu itorero ngo noba ntakaje agaciro umuntu asigaye yigurisha ukigurisha hari uwo mpere uvuga guhereza message ndamubwira ati s'il vous plaît nuboneka abantu bakubone boneka abantu bakubone taba abantu umuntu arakubwira ngo sinoza ngo udateretse aya mafaranga ngo sinoza hama indirimbo ziwe yaririmba amajambo aririmba ugasanga nawe ubwiwe ntayazi amajambo aririmba niya muhana Imana Mungu ni expert sana Mungu ni gangi sema gangi Mungu ni gangi azi kuguhinduka akakwereka kuri umuntu busa ibintu ukora ni wowe nyene uca wihana ukacuririmba amajambo agaragaza ko uri very humble uri humble cyane mugabo bakurondera bakubura mugabo ivyo uririmba bikagaragaza umutima yuko uciye bugufi sivyo Bibiri ivuga ngo ntawodomeka itara ngo arangize kuri domeka ngo atafata igisimbo ngo arifuke ntibibaho Yesu ataravuga ngo ntimwari mubizi yuko mwebwe muri umuco w'isi muri tara riri ku mpinga y'umusozi reka mbabwire ikintu kimwe twebwe umviriza ndafise faveur yanje siyo faveur yiwawe Imana yagutije igihe iyo ucitwayemwo neza nta ukwaka reka nunsigurire yuko kwinyegeza ari byo bishobora gutuma ugarda amavuta yawe yaba ari uko twebwe ntitwotumiwe twatwigisha mu biteramo by'igihugu by'abanyanicubahiro muganda umuntu nubwo umpanamagara muri serire y'abantu batanu ndinjira muranyumva duhagarara imbere ya leta yose guverinoma yose yicaye nkafata mikro nkigisha
duhamagagwa n'abategetsi bakaduhamagara tukabasengera bagaca bugufi mu mabiro tukabarambika ku biganza tukababwira ineza y'Imana tukababwira urukundo rw'Imana hama twarangiza nasohoka nkahabwa message mbwira ngo mutubishi naguhamagaye ndakubura ngo urumva ngo groupe biblique kanaka ngo turagukene kuza kutwigisha nkamwishura ubwo nyene nkamubwira ati n'ukuri ndahari kandi mvuye mu ikorana guhagarara ku mastade aba president baraturondera bakaduha ama audience twama materaniro weye njuna chipuka njunga unatoka ungali kukarubumu kamoya unaanza kila mugenza bati ingorane gusa ingorane nta curico utagizwe nta nico ufise utahawe reka kwigamba ku bintu bitari gwawe urinde wewe ba Petero ibitutu baraca imbere ibitutu bigakiza abantu ba Petero bagenda baraca gutya bagahura n'umukobwa ahagenda arabavuga bagahura n'umuntu afise impwemu mbi bakora ibitangaza umwe akavayo w'umutuzi muri iyo quartier akababwira ati ye umunyamareba ati s'il vous plaît mumbwire ndabaha amafaranga ayo muri ko murasaba uyu munsi n'abanyamareba barayasaba abanyamareba bakavuga ngo mfasha ndaguha amafaranga yose mfise ufata iyo ngabire uyimpereze ufise ibintu binduta jewe ni jewe nari boss nga mugura amaramaje sasa ni yacico kitu nikupige rare Petero agahindukira akamubwira ati uragapfana amafaranga yawe ingabire y'Imana ntidushobora kwigurisha amafaranga reka nkubwire aho umwana yadugiye ngira ndababwira iki kintu kandi reka mbabwire ngira ndababwiza ukuri imbere y'Imana ntabwo ndavuga kugira ngo nshaka kugira ngo nezereze indongozi oya mvuga ico mwe muyeramubwiye ngira ndakubwire ahantu wadugiye kugira abantu bakubone iyo uhasuzuguye umuvyeyi w'umwuka yoboye aho hantu akugara ikirere ku buzima bwawe abantu ntibasura kurondera reka mutorore ndakisubiremo ntacyo wumvise ndabizi ko mwumva gusa ariko mutumva neza ariko uyu munsi ndabumvisha neza umuvyeyi w'impwemu ari capable yo kuvuga ngo mana urya mwana yaciye ku gicaniro canje urya mwana yamenyekanye kubera amakamera naguze yamenyekanye kubera nagenda mushereza mikro kugira ngo aboneke kuko guhabwa mikro ni privilege umwongera guhaye mikro n'ubuntu abakugiriye arashaka kuvuga ati ageza ahantu asuzugura kandi ari yadugiye ishami ryiwe ryacomokeye aho nyoboye ndamwugariye ijuru rikavuga ngo a vos ordres ni wugare natwe turugara mubiyaci byo bito mubiyaci waruka ni mubireke reka ivyo bintu vyo kuviba naco muri ico je namanitegereza ba Ben amaze imyaka muri alarme Ben baranshingiye intahe niwe ari mu bantu 98 kwijana ntibabimbwiye wewe niwe agize alarme kwa yizwi cyane ikomeye Ben n'umukompositeur akomeye muga yama ngaho gicane Ben aheruka guhamagagwa mu Nyakabiga hora ndababwira Ben aheruka hora ndababwire n'ukuri Ben na madame wiwe chance ni bifaro vy'Imana iri kirakoresha bikomeye baheruka kwitaba mu Nyakabiga ntimuhazi Nyakabiga murahibuka narahababwiye jewe nahabaye imyaka myinshi Nyakabiga si quartier gitangaza mu makartier yagizwe Bujumbura ni quartier isanzwe cyane iciriritse quartier ataciza Covile Nazareth urumva mugabo barabahamagaye baritaba uri kuravyumva nahuye na chance muri transit Ben bamufatiye indege yiwiwe icyo kintu cyarantangaje chance bamufatira indi ndege yiwiwe ntibigeze avuga ngo muradutandukanije umutima uciye bugufi wa mutima uri muri Kristo Yesu baravuga bati peu importe urazi gusiga umugore wawe ku kibuga cy'indege indege ya mbere kazi gatwara wewe ugasiga umugore ku kibuga cy'indege nije twazananye na chance bahamagawe uwundi nawe
ngira ndakubwire nimero za konti ngurumva ejo nawe uzokwigurisha uzoba uhwereye bakonfinga ngurabona ngo nanje kandi muri ko mwicwa na bagenzi banyu ngusipime abadayimoni babi cyane ubwenge butava ku mana ubwenge buva ku bantu ubwenge buva ku badayimoni nibwo buri kuratera urwaruka rw'uyu munsi cyabugufite kana bibiri ivuga ngo gushigwa hejuru ni kuva iburasirazuba cyangwa iburengerazuba ariko imana ngo ni umucamanza mwiza ngo afata umwe akamudusa uwundi akamumanura. Yego. Abantu baritwaza raje numva umukozi w'Imana avuga ngo yengo mwe ngo ntimusikeze ngo intumwa za Yesu ngo bara protocole bakomeye ngo bagendana imbugita akazavuga ngo reka ngo ndahasobanura ati ubu rero asigaye hariho rero n'ibintu bidashoboka ubu dusigaye tubwiriza dufise umukokayi sigaye tubwiriza dufise umukokayi muramuzi umukokayi reka ndamukubwira umukokayi numwe avuga ngo amakartiyo ngaha yitwa ngo iki kuvuga ngo Nyamirambo Kimirongo unapoingia puna babandi barangira mu bisanzwe abakokayi n'abantu bataja muri bisi arakoka yarangiza gukoka bakamusigira akaguma ngaho ubu rero uzumva uri kurabwiriza ibintu bitagira indero s'il vous plaît. Hey, come on, muntegereze ibintu bitagira indero. Umuntu arabwiriza yavuga ukazawumva ngo yes father, come on preach. Hey, major one, bu. Barisi umugenza mwabagaratiya bibijuju ninde yabarozi iki gicaniro nico kubahwa umukokayi ukazawumva nakubwiye ngo kazona ravimye can I prophesy ukazawumva ngo prophesy kiria qu'est-ce qu'il y a ni mubireke tuvuga ubutumwa iki gicaniro kirakomeye ni mutuze tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ibishoboka bwira mugenza wa turi itara riri ku mpinga y'umusozi raba mugenza wimubwire wewe ni tariko juu ya murima abantu bose bategeza kukubona mutanguye kwinyegeza bibiri guhamagara nk'umuco uri ku musozi. Ikintu kiri ku musozi ni ikintu kibonwa n'abantu bose sinanse ko muronka amafaranga mu ntahure muga objectif ntaba amafaranga ni muyaronke ni byiza ariko objectif ntiba amafaranga. Abantu ntibagitonda mu ishengero ngo abaye abastar none vuze ko umustare Beyonce acabiki uvuze kuri umustare wewe ga ntunze kandi urabere Tanzania ntibakuzi Uganda ntibakuzi Frank we bakuzi mu Bugande Kayore hari ahantu nta na quartier zitatu bakuzi mwo mu Bugande abasanzwe bakurikirana YouTube ya Fusquare nibo bakuzi kandi zikurikiranwa n'abantu bake parapura abantu bahari kwisi mugabo uravyimbye mugabo Beyonce kwisi yose Jay-Z kwisi yose Snoop Dogg kwisi yose murigo muravyumva inde 50 Cent kwisi yose Chris Brown Rihanna kwisi yose barya n'abantu basigaye bari abambasaderi baserukira ibihugu wewe na carte ntayo userukira mugabo urashushe atakintu na kimufite
urabona abanyu ariko barinyegeza ngo ntibakene kugaragaza amavuta yabo. Woge nukaraba aho bava aho bari. Nta n'inzu y'imiliyoni 100 arimo, nta y'amajana 200 arimo. Niya miryango wugurura ukumva iravuze ngo mwiriwe bwira mugenza batiyoroshe. Bwira mugenza batiyoroshe yoroshe. Subira umurambo ubwira atigira wa mutima nko wari muri Kristo Yesu. Yoroshe. Umviriza mureke guhagarara ku ngabire. Ingabire sizo gutungisha. Iyi message ndayibwira abantu bose n'abari kubarankurikirana. Ingabire sizo gutungisha. Uravyumva? Genda mu gisagara urondera akazi ukore. Rondera amafaranga ingabire. Aha ni bangahe bazifise? Mwagwarukamwe. Ibi byo gusimba ngo mbigisirimba ngo ibi ntibiguha. Katumike ungari na nguvu. Umusore n'inkomezi. Soho kugende gukora hama ntunasuzugura akazi. Mwache kuvimba tuko mufosiko ya kanisa ya mzuri mie siwezi nikakosha gari. Kama itanipatia sengsa irare mfuko wangu ndaikosha. Jiyo sengsa ni ya kwangu. Ndakosha gari sengsa irare hapa ya kwangu. Koresha amaboko yanyu nimwikenure n'amaboko yanyu. Ingabire ntizora kuzo gutunga. Abantu nyene bemere gutungwa n'ingabire n'umuhamagaro nabungere. Marizo muri kumubora umwongere wewe. Ni marize. Ni marize. Oya shaka uhumure ndatanguye. Hari umuntu ariko arasenga ati pasteur sumbarise El Shaddai shafika El Shaddai muko wapi? Mutarantre mutaimba kesho. C'est ça. Sinda navuga numva nkiri muri introduction umwanya wose maze. Sindagenda muri development. Murangira mpeze. Ivyo mwize, ivyo mwakiriye, ivyo mwumvise, ivyo mwambonanye, mube ari ivyo mukora. Mbarizo muri kumwe ati wize iki, wakiriye iki, wumvise iki, wabonye iki. Paulo aragera ahantu aravuga ngo ivyo mwambonanye, ivyo mwize, ivyo mwabonye, ivyo mwagembura aba ari ivyo mukora. Uri gukora iki? Wiziki. Ko orgueil irembeje iyi generation. Kandi orgueil atacifatiyeko. Erega ari umuntu avyimba ukabona avyimbiye ukuri. Mwari mubizi? Hari umuntu avyimba ukabona yavyimbiye ukuri. Kama ati no vyimbe vrema urafise ico vyimvyeko. Nunda vyimba tacha vyimbiyeko. Urana nk'uyu munsi Bezos. Avuze ngo ndahinduye ingendo. Ngo ngira ngende gute? Byose abona ko ari vyiza. Reka mbabwire. Mukuye kumenya iki kintu. Bishop wanyu ntubona ko afise V8 yari hanze. Bishop aramutse aduze double cabine. Akaja harya inyuma, akayifatikiza, agasaba lift ikamutwara. Abo mubona bose ntibovuga ngo yo yahomvye, bovuga ngo yagomvye kwinezereza. Nkurikirana. Ariko we bakubonye muri double cabine ntazi nugira bavuga ati kajya gahungu bagakuye kunzira kagira gahwere.
na Olivier mu Ibujumbura ngendeye muri double cabine nishaka ibere ya indi ifise amapine agenda gutya urabibona bavuga ati amependa tukufurahi Jevis umukristo wanje afise akaboda akamoto kajya kavero moto yamakandiza muri weekend nkafata akayaga kararyoshe kugenderako na tukutuku niko na zone hari genda zigenderamo muganda afise imiduga mu rugo uravyumva abazimbonamwe bose bavuga ati yashatse gufata akayaga mugabo ufashe tukutuku bavuga ati sinzi uwo yamutijije yagira hwere hariya kubera iki nturubaka izina kubaka izina birazimvye kubaka izina bisaba ikiguzi uyu munsi ubona bishop ariko aratwara imodoka nk'iri ukabona afite ishengero ryiza nk'iri genda umubaze bisaba ikiguzi heshima ina gharama cyubahiro gifise ikiguzi mutekane gwarwa ni mutekane mutuze muririmbira Imana mutuze mwishengero mutanga amashikano mutanga ibigira 10 nukuri birakubereye Imana yamaze kugurura bene data Imana yaguhaye faveur Imana yavyemeye Mephibosheth viro de bar Imana yavyemeye Mephibosheth aviro de bar akicara Betlehemu akicarana n'umwami Mephibosheth akamuga karaza akicarana n'umwami Imana yavyemeye sigese kuvuga ngo ndanyegeye ngo ndinyegeje ngo ngende nifutse ngene oya Bibiliya ivuga ngo ntabwo tukitwitwe Paulo yaravuze ngo ntabwo twitwikiriye twaratwikuruwe kugira ngo tugaragaze ubwiza bwa Kristo iyi Imana yitegereza umutima sozerera ahantu ibindi zo bibandanya ku munsi w'ejo kubwo ubuntu bw'Imana sozerera ahantu ndashaka mumvirize mu bisanzwe mukwiye gutahura umunara w'Ibabeli mu nkurikirana ahantu ngira nugarenga umunara w'Ibabeli Imana kubomora suko itabona yuko ari mwiza mu nkurikirana ahantu umunara w'Ibabeli wari mwiza cyane ku buryo Imana itari kubomora kuko Imana ava yuko yubomora yamanje gutemwanya ubwayo irashinga intahe imanza gushingira intahe abawubatse aba bantu ni hanga rimwe munyumvise neza bavuga ururimi rumwe uravyumva ico bogambira cyose gukora kubera ukuntu bafise iyo unite ico boshaka gukora cyose cyo babera kuno iyo ni Imana iri kiravuga hama murabe ikintu giteye ubwoba inyuma y'iyo temwanyaje ikiravuga ngo reka ndabayoberanye indimi ndabaza ikibazo Imana ni y'ubumwe cyangwa Imana ni isambura ubumwe ni y'ubumwe kurikirana rero uzumva neza ni wibaza igituma Imana ishobora kuvuga ngo abantu n'abantu ikeneye ubumwe ikene ko tubumwe Yesu niko yasenze avuga ngo data ngo ndasengeye aba bantu ngo babumwe nkuko jewe nawe we tumeze gute turumwe mugabo nago ndabwire ku munara w'Ibabeli Imana yaravuze ngo ngiranyuranye indimi ntibasubire kumvikana kandi yabashingiye intaye yuko bavuga ururimi rumwe kandi ari hanga rimwe wibaza none Imana yabahoye iki ndababwira ico yabahoye ndakibabwire nico gushaka kumva urazi icyo Imana yabahoye kuko bagikora inama bayikoze mu bumwe umugambi bari bafise wari umugambi mwiza cyane mwiza unejereje Imana irawushimira bitegereza baravuga n'ingene bagiye kubaka baraheze ngo bagende gusoza babonye bahejeje plan zose bazejeje baca baravuga ati ntidufe kubaka gusa ifoko tugira intumbero none objectif cyangwa destination finale ni yiyi nama baravamo baravugana batumbiriza sasa uyu munara iyi monima ifo yuko nitwarangiza kuyubaka isi yose imenya ko turi barurangiranwa izina ryaje Imana irabitegeza iravuga ati mwari abantu beza mwari mufite ibyiyumviro byiza umugambi mwari mufise niwo ariko murawutovye donc jewe ndabaha ubwo bwenge bwo kubaka
jewe ndabasukira uwo mwuka wo guhuza kuko Imana ni ikreya muri twebwe le vouloir et le faire nishira muri twebwe gushaka no gukora. Imana iravuga ati nije ndabibaha ubwo bwenge nije nabubahaye none murafasha ubwenge mubukuye kuri source nimwe mwigize source. Imana iravuga ati sawa navyumvise hamwe no baburizamwo kubaka ntaco noba ndabakoreye numva ngeneye kwihi irishavu mu nteye rihwamo riheri shaka kuri yikuramo kugira ndaryikuremo nuko ndabahomvya nimumanze musohora amahera ubaka ndakibomora mwacubatse. Nta kindi kintu gituma umuntu yari yatumbagiye ukamubona hari yanye kuri barko kamubona hari yaho some ari hejuru mu mwanya muto ugasanga yasubiye hasi. Nta kindi Imana ibite imumanura kubera objectif yarafise. Objectif ufise niyituma ivyo uri kurubaka bizokomera kandi nizotuma ivyo uri kurubaka bizosambuka. Bene data nta gishasha musi yizuba twabonye abantu bari hejuru mu mwanya muto basubira hasi abari hasi batari bazwa amazina tarazwe. Eliya yarigeze kwihenda abwira Imana ati Imana agenda mu giti cy'umurotemu cyari gifite amashami afise amazi yica aravuga ngo ndagomba ngunyice ngo kuko naravye sanganije we profete je nyene sigaye. Imana iramuraba ati petit pumbafu petit ngo mana ngurumva ngo ndekura nkuko nije profete nsigaye. Imana turi petit cyane turazi nagenda kubwira ndacafise ibihumbi ndwi. Wimagine mu gihugu ca Israel uwaratwaye ikirere kimwe mu cy'ubuvugishwa ntiyarazi ko ariho 7000 personnes batazinanye. Mwabaririmbyi muri ko murigira abastar hariho 7000 personnes mutazi. Rega subira mwiritangaza konfi Ben ari he umwamikazi we chance hewe James na Daniela simwe mugezweho Israel mbonye hari ibihumbi ndwi mutazinanye ngaha muri uru Rwanda 7000 personnes mutazinanye. Eliya ngo nije nshigaye jeje nyene umuntu aratumbagira Imana ikamutiza kanya inamupunjuria. Igiswahili cyo muri quartier twaze kupunjuria ni kusema ukamate muhindi unapunjuria mtu tudogo tunapunjua anavimba ni mpunju tu anavimba. Raba mugenzi wawe bakozi b'Imana tuvuga ubutumwa hari ibihumbi ndwi papa wanje muvyeyi wanje bishop ntiduzi bitugu turafise ibihumbi ndwi tutazi kandi ivyo bihumbi ndwi ushobora kuba ari wowe nyene uri kurabirera. Bamwe bashobora kuba barimo muri abo 7000 personnes. Gira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Amen. Mutima uciye bugufi abantu bose bakubone. Erega niyo tukubonye kuri televiziyo tuba tukubonye. Oya zuraririmba bashizeho voile. Zugenda kuri sende ushireho igitambara. No muri twakubonye kandi uko rezo sosiyo ziguma zigushiraho niko tuguharuruka. Abirabure bo turabambere dutwaye idarapo mu guharuruka. Umuntu aravuga ngo shaka kuboneka ugumushira indirimbo za kuri YouTube turakubona. Bwira mugenzi wawe turakubona. Urahari. Tunakuona. Tunabaona. Munaniona. Arafu nasanga urabonda ngo Sunday sinoza ngo sikene ko bambona. Ngo hagati mu mibyizi ngo sinoza ngo nataka ngo basinizowe. Mwambie mwenzako kwa taarifa yako tuko tunakuzoea kwa sababu tunakuona every day. Every single day tunakuona ku YouTube. Yamavuta yamanutse n'icongereza kiramanuka shamu. Tuza turakubona. Bose babireba.
dusenga Imana rero soza musomere iri jambo soza yego tuzosubira ejo baza mugenzi wawe ati uzogaruka mubwira tutagarutse abantu nk'umunani muzenga abasura gifite imbaraga ngwino hano nyaruka huzuye abatama gusa nyaruka muhejeje kwiruka muko muratamba igisire mwahwereye gira umuzingi sozerera hano protokole yozi kankurira ibi bintu mwihute shirari yanaki ndabira rya jambo twahereye ryo mu migani ntiza gato y'Bibiliya yonyine gira cercle mwugare gira mwugare Yesu nashimwe kasozerenga ara mu gice cya kabiri ndatekereza imigani kabiri imigani ibice bibiri raba gatatu ku murongo wa gatatu manuke mwaje muri akihiyongera abandi 8 munyaruke nyaruka gato nyaruka mubikore mubangutse bakunzi banje ntimwomfasha akantu mukagakuraho ko nari nagasaba ntibikunda mukagegezari shaka igicapo mukibone hama yaye mumfasha gira cercle nini rero nini mwamaze kwiyongera ntimuhonyora amamikro niyo migozi ntimuyihonyore iratuzimba ugara rero karagoye mwihangane shaka abantu bakabona murakoze cyane ugara rero nganda bereke nimuze munamwe mwateruye ugara rero mushirane amaboko shirana amaboko gira uruzitiro mugwitwa uruzitiro namwe zitirira okay soma rero iyo ntuze imigani ibice bitatu umurongo wa gatatu ego imbabazi n'umurava bye kukuvaho imbabazi n'umurava uburengo makubisura mu Kinyarwanda uko bariko barayisoma imbabazi n'umurava uretse aho nshaka niho nza gusura mu Kirundi imbabazi n'umurava bye kukuvaho byoye kukuvaho ubyambare mu ijosi ubyandike ku nkingi z'umutima wawe ubyandike ku nkingi y'umutima wawe ariko mumanze muviriza ahantu mutekereze igituma uyu mwanditsi ariko arabishiramwe imbaraga ahubwo ndanabeshe si n'umwanditsi mu bisanzwe aho guhera ku gice cya kabiri gice cya gatatu igice cya kane ni Yesu ubwiwe yari karavuga yasuye kandi kuvuga mu gice cy'umunani aho ngo nkunda bankunda kandi abandondera budahumeka ari bazombona Musa aravuga ngo nahoze n'umukozi w'umuhanga aho n'Imana iri kiravuga niwe bwenge umviriza manuka umurongo wa kane nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu come on niho uzogira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu ibintu ntubinyuranye umanza kugira umugisha mu maso y'Imana ava yuko ugira umugisha mu maso y'abantu munyumvirize ntuze wibeshe ngo abantu wabaronse udafite Imana ntacyo ubufite Adoniya yabwiye Betisheba nyina wa Salomo aramubwira Dawidi amaze kwitaba Imana Salomo yagiye ku ngoma akora umunsi mukuru waje kumufelicita Adoniya asaba ijambo murazi ko yagombye kwiyimika mugende musome ingene yabwiye Betisheba aramubwira ati Betisheba ku kintu kijanye na celebrity
ku kintu kijanye no kumenyana aha mu bana ba Mutama Dawidi murabizi ko nari celebre Isirayeli yose iri kwiranipenda muravyumva aramubwira ngo warubizi neza yuko ukurikije amanota y'abanyisirayeli n'abantu na public nije nategerezwa kuba ndumwami yego ariko birahinduka kuko ingoma nari nkeneye Imana yaciyinyaka iyihereza Salomo iyihereza umuntu atarafise abantu iki kintu mucumvirize neza ingoma igenda guhabwa ka Salomo ugiye gusoma amateka ya ka Salomo karagahungu kabayeho kongene mugabo kabunze kwisezerano se we yaramaze kugategura neza arakabwira ati peti uracari muto kuko nagomvye kubakira ingoro Imana irambwira ati ntabwo ari wowe uzoyubaka bakoze amaraso menshi ati umwana wawe Salomo wa mwana yavutse bidagikenewe niwe azoba ku ngoma kandi niwe azonyubakira ingoro yanje araza aragaprepara arakabwira ariko arasaza kari kabizi ko ariko kazoba kami ntabwo kari gafise ibintu byo kwiyerekana ngo kabwira abantu yuko ari akantu gakomeye mugabo wa Adoniya yari umuntu azi kuvuga azi kuganira azi guhura n'abantu bose uravyumva abwira Betishe baramubwira ati mwebwe ubwanyu mwari musanzwe mubizi ufalme ulikuwa wangu lakini Mungu alininyang'anya ariko mbariza mugenza iryo jambo ni woritinya ushobora kugira abantu udafise Imana ntacu ufise kandi nagomba ndababwire mwana umufite impano ikugaragaza ku bantu abantu nibo bakira impano mugabo amavuta ntabwo ari impano yafise reka subiremo yego reka mbitsubiremo abantu bakunda umunyempano Imana nayo ikunda umunyamavuta ndasubiramo reka mbisubiremo abantu barakunda abanyempano reka mbabwire ahanye n'abantu bicaye ngaha aha novuga ati abantu 10 bonyene muzana amatelefone yanyu ngaha mwosangamwo Roriro mwosangamwo Diamond ntibafise gospel zonyene munazirababuki mufisemo abanyempano bamwe baririmba kumva ay mama kipepe yo nibo mufise urumva Kigoma aye Kigoma ye reka dutigite nizo mufise mu telefone kubera iyo ziriko zirakubita naje ndi pastor iyo zadunze hari gihe nyiganza nkigarura mu nyuma ati urabyumva impano ni ikintu kiryohera umuntu wese impano zikora ku ma emotion y'abantu amavuta akora ku mutima w'umuntu impano rero nimuze mwihende urashobora kubandanya uririmba ata amavuta ufise usigaranye impano yonyene kandi impano nikagukange kubera iki impano nikagukange kuko nabo tuvuze ba Diamond bafite impano kandi ntibari mwishengero musangiye impano la difference hari hagati ya jewe nabo bisi nuko jewe mfise amavuta kandi amavuta niyashiraho ubudasa ndasubiyemwo l'onction fait la différence hamuhitaji ingabire mu Giswahili bayitangwa iki hamuhitaji ngabire karama sio nje munahitaji unahitaji upako amavuta nayo ava ku mavi amavuta ava kumviriza Imana amavuta ava kubwira Imana ngo niponde papa niponde nibadirishe nifuwe nkuramo kameremere nkuramo ibyakera nkuramo ibyankurikirana ngira nk'ukuri ngomba kujakarira ubugombe bwawe singomba kwiyobora ndagomba kuyoborwa nawe ubuzima bwanje ndabushize amaboko yawe si jewe nkiriho ariko ni wowe Kristo uri muri jewe ibyo nivyo bizana amavuta ntabwo amavuta azaba no guhibongoza na Serindi arabihibongoza kurusha abandi bantu bose mugabo ntari mwishengero
soma gatatu ibice bitatu umurongo wa gatatu. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ibyosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Umurongo wa kane, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Niho uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri. Yego, mu maso y'Imana n'abantu. Mu maso y'Imana n'abantu. Sure. Bibiliya ivuga ngo umugisha w'Imana ngo ntabwo iwuvanga n'umubabaro. Ni kuvuga ngo hariho umugisha uvanze n'umubabaro. Iyi ntuzenya proverbe nababwiye igice 8 havuga ngo nkunda bankunda nibaza ko ari kuri 17 kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Munsi yavuga kuri 18 ngo itunga n'icubahiro biri wanje, ubutunzi buramba. Mu yindi vugo ubutunzi bugumaho. Apana mwezi umwana furayi ungire mwezi biko mubaya. Ubutunzi bugumaho buva kuri jewe. Sure. Wiyumvira ngo Imana kugira ngo iguhereze ubutunzi mugumana uburi iki mu nyonga zayo. Utegeza kubura umuntu w'agaciro. Uri umuntu Imana ishobora kuvuga ati ndashima Imana Bishop Masengo ari harya Kimironko. Harya sinzo haraba ndamwizigiye. Mu mwanya ari harya ibintu azobitunganya. Ikeneye abantu. Baririmbyi hagarika kuririmbira Imana. Muhagarike kuririmbira Imana. Muririmbane nayo. Wow. Ririmbana n'Imana mureke guhamburimbana Imana. Mushajweka kumnaimbia Mungu meha mutakasiki. Munaimbia Mungu me munavua majipo ya bato. Munaimbia Mungu buzaifu munaba. Ririmbana n'Imana bizokurinda gukura mushiki wawe ipantaro cyangwa ririmbana n'Imana. Iyo uririmbana n'Imana uririmbana n'ikikugera. Uririmbana n'ikintu kikubwira ati ico kintu nukoreko. Muririmbane nayo mureke kuyiririmbira. Mukeneye Imana izivuga ati uhagaze ngaho uri kuririmba ikavuga ati nzungu vuza ndiko ndavuzanya nawe. Banavuga ngo ndiko ndavugiriza Imana, reka kuyivugiriza mu ijuru ariko arayivugiriza neza kurusha wewe. Vuza n'Imana. Kofi reka kuririmbira Imana kuko wewe nturusha abakerubi n'abaserafi n'abatama 24 kuririmba. Ririmbana n'Imana. Tugukeneye ku Imana ntitugukeneye ku ingabire. Musi yahoreraho musozeraha. Umvirize. Murongo wa gatanu. Wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose. Wiringira Uwiteka n'umutima wawe wose. We kwishingikiriza ubuhanga bwawe. Ahantu haragoye cyane. Ahantu tuhafite amanota make cyane. Gukunda Imana, kwiringira Imana. Kwiringira Imana n'umutima wawe wose. Kuvuga ngo Mana ibyiringiro byanje bibitswe muri wewe. Nta wundi mwana w'umuntu niringi. Zaburi iravuga ngo kugira uhoraho ubuhungiro. Ngo kuri nikimasi cyinshi kuruta kwizigira abana baba. Gufata kuvuga ngo ndakwiringiye wa Mana. Nubwo atayo kuri hinzu singenda kwanduza izina ryanje. Ndazi kurayi nubwo ngeze ku mezi 6 ibyiringiro byanje byose biri muri wewe. Nubwo bagira basore mu nzu nibansore mugabo ndacakwiringiye. Kwiringira Imana n'umutima wacu wose. Niwishimikize ku buhanga bwawe. Ufite ubuhe kuri bure. Itanguriro ry'ubwenge nukumenya uhoraho. Kuva mu byaha niko kujijuka niko gutahura. Tanguriro ry'ubwenge ni ku muji wa Mungu. Ntiwishimikize ubwenge bwawe. Ma français marefu macongereza mirefu muranakize cyane sawa niya muzuri. Ivyo zose urashobora kwivuga Imana idahari. Ntiwishimikize ubuhanga bwawe. Icyishimikizo cyawe. Ibimana wishimikiza Imana, uvyutse wishimikiza Imana, utambutse wishimikiza Imana. Umve rebe biri kivuga. Umumenye soma murongo wa 6. Havuga ngo uhora umwemera mu migendere yawe yose. Mumumenye mu ngendo zawe, mu migendere nibwo zo ngendo. Ni kuvuga ngo usohotse buri pa yawe yose ibiri kumwe na papa. Uguteye pa wizi kuri kumwe nawe. Migendere yawe yose. Reka mbabwire ikintu. Nta yindi security dufise ituma tumara amasaha 28.
nuko tuba twishimikije Imana. Burya Imana yo kureka gatoya. Hari umugabo umwe yigeze gutambuka gutya ariko aratambuka azabona afise amaguru 4. Ariko aratambuka ariko araca ku kiraro abona afise amaguru 4. Aravuga ati ye birakomeye abazimana ati Imana none ko mbonye afise amaguru 4. Imana iramubwira ati aya 2 nayi wanje 2 nayi wawe. Ha araryoherwa baragenda bageze ahantu hari danje ikiraro kinyiganga agize gutya abona asiganya amaguru 2. Arabwira Imana ati Imana ati nibiki none ati wagiye ya maguru yawe wayakuyeho ariko kiraro. Imana iramubwira ati ntaho nagiye ayawe niyo yagiye ayugahagaze ko nayi wanje. Amen. Bwira mugenzi ati aya birufise nayi Imana. Bibiliya ngo ivuga ngo Imana ishigikira intambuko zacu. Ngo iyo Uhoraho ashigikira intambuko zacu ngo bituma n'abansi bacu buzura natwe. Iyo Imana ishigikira intambuko zawe nadui wanageuka rafiki zako. Hari umugore yigeze kubasenga akuyubaha Imana mugabo akenye mugabo afise umutima munini atunze umutima w'Imana mugabo mu buzima bufadika atakintu afise. Agira ahantu aravuga ati bigeze kure hamwe n'abana inzara iratwica arandika atanga publicity ahantu muri iyo quartier yaratuye arabivuga bigera no kuri televiziyo y'ico gihugu. Hama iyo televiziyo babona ariko aravuga ati nimungerageze mumfashe ndi mu bukene bukomeye. Bari bamuzi ko ari umugore yagwanya abarozi ahagwanya abapfumu. Abo barozi n'abapfumu babonye ariko arasabiriza ivyo kurya kubera bo bari bafise indya barakorana baravuga ati wa undi ahora tugwanya aramerewe nabi kugira ngo tumusuzugure ifo ko twegeranye indya zacu kugira ngo tumugemurire tumubwire ngo babandi wishimikiza na Yesu wawe nta uhari. Ati urero twebwe abapfumu wagwanya n'abarozi nitwe tukuzaniye indya. Barakoranya amastoke menshi cyane bamaze kuyakoranya bagenda kuraba wa mugore yahora bagwanya mu mwuka yari gifaro kazi yararashe yari umurashi umwe akomeye ngo bashikane ibiryo barinzira aranezerwa. Urumva nyine abapfumu n'abarozi n'abantu nkatwe kuko no ngaha harashobora ko hari umupfumu n'umurozi. Urumva babambaye nkatwe n'abantu nkatwe baraza hama barashikana indya arabakira aratamba aranezerwa abana baramufasha guterura ibiryo babibika muri stoke. Bari bazanye indya zose barangije arababwira ati karibu baricara ku dutebe tudafashe. Hama bakirangiza bararaba udutebe bicaye ko basohora yandi mafaranga nk'imiliyoni zinga. Ati mama akira bamusuzugura ngo akira ugure n'intebe. Hama barangije arashima Imana arafuka amarashima aramubwira ati va ku mavi tukubwire kwanza aturaza abantu uri kuranezerwa bakugemuriye. Ati twe turabapfumu n'abarozi twari tuje kukwereka yuko wa Yesu tugwanyisha ya Mana uvuga atakimaze. Ati urabona ko twebwe ari twe tukugendeye babandi utihagarika ivyo bintu byo kwishima. Uraza ngene yabasubije yarababwiye ati murakoze cyane kunyibwira ko murabapfumu n'abarozi. Ati ibi bintu byose mu mpaye nta na kimwe ndabasubiza. Ati kuko iyi Imana yakwibutse na Satani ahinduka umugenzi akakugemurira. Iyi Imana yatwibutse n'umwaka arakugemurira. Iyi Imana yakwibutse n'abarozi n'abapfumu nabo barakugemurira. Kwibukwa n'Imana biraruta kwibukwa n'umwana w'umuntu. Iyi Imana yakwibutse na Satani arakugemurira. Iyo yakwibutse ati simba hana kimwe ati kandi ati ko ndanabimenye mukiri ngaha mwihute gutaha uko ndabatakira ijoro ngene ndabataka narisanzwe ndabataka ataco mfise ati ubuho ndozi cyo fungura. Fatanya amaboko soze ngaha. Ico nashatse gusigura ni ikimpereza inzira rero namwe mwumvire ko mpereza inzira gatoya. Kiraguri mu bisanzwe Bibiliya ivuga ngo umumenye mu ngendo zawe uhora umwemera mu migendere yawe yose yose nawe azajya kuyobora inzira unyuramo.
azaza kuyobora mu nzira unyuramo. Yes. Naryo ni byiza ariko mu ntize nkoresheje ijambo ngo nawe azokwagura. Wow. Kwagukirwa. Yego. Rehobote. Sibyo? Aho uri hazoba hanini. Rya jambo rivuga ngo naho itangura ryawe ryaba rito, amaherezo rizaguka cyane. Rero iciri jambo risobanura iyo Imana uyimenye mu ngendo zawe zose uzi ikikora kubera tubayeho ubuzima buri limite hano musizuba. Hari ikintu utaragera ko nkeneye gukora mariage ariko nta bije mfise, nkeneye akazi muga ntaho mbona no kadepoza, dukeneye ibintu byinshi, nkeneye umwana sindamuronka. Ivyo ni ibintu usanga ari amarimite y'ubuzima. Ni ibintu biturimita. Hari ahantu ushaka kugera muga binzira zanje ntizinkundira. Wabyumvise? Iyo rero Imana uyimenye mu ngendo muze koroha, ndavuze ngo worohe ariko narakubwira ngo worohe ugume ukomeza udadaze. Uru rugendo rero tubayemo shengera, muranyumva umviriza ahantu uko ndasozereye. Uru rugendo tubayemo n'urugendo twisanga turi limite n'ibintu byinshi. Nkeneye iki kintu, urabona imyaka iranjanye ndi umukobwa ariko nta fiance ndaronka, ugasanga urabona jewe ibi nibi jewe inzira umviriza ntibisobanura nimwegerane gutya ariko mwere nk'abatambukije mu mwanya. Voilà. Ntibisobanura yuko aho uherereye hatariho inzira. Aha ndiko ndagendera n'inzira. Mwayibonye? Yego. Ni mu nzira aha ni mu nzira. Murabona ko ndi ku nzira. Mubona ko mfise umwanya wo kugenderamo. Uravyumva? Mugabo hamwe no kuba mfise inzira ndi limite. Hari ahandi nkeneye bidakunda ko no hashika. Iyo mumenye mu ngendo zawe zose ni kuvuga ngo aha anye hari inzira y'inzu, hano hari inzira ya mariage, hano hari inzira y'akazi, hano hari inzira ya visa, hano hari inzira bijya byose mubona dukeneye. Iyo rero bijya bintu ukeneye umenye Imana mu ngendo zawe zose, apana nkeya, apana ibintu byo kuzura yisiga ugasubira kuyirekipera. Apana kuzura siga Imana ati ndorera gatoya ngiye kuraba boyfriend na girlfriend wanje ndakurekipera mvuyeyo. Iyo umuntu ufise iyo mibereho wisanga uri mu buzima buri limite, ubuzima butugurutse, pamwana kurukaruka, pamwana bisirimba unachoka, pamwana bile vyote murionesha hapa ni michoko tu. Michoko subiramo ngo michoko ni michoko nagahuzu gusa gafutse isoni mudukangisha udusupresi n'udushati twera murarushe muraremvye. Urumva nuko hari amarimite menshi umumenye mu ngendo zawe zose. Haleluya. Iyo mumenye mu ngendo zawe zose nawe subiramo ngo nawe iyo mumenye mu ngendo zawe zose nawe uzingeragira agorora inzira zawe. Uzubona mu mwanya muto aho waruri rino joro ejo rekuyoroshe wisanze wamaze kuva ahantu wari usanzwe usa. Ngako akazi karabonetse. Wamumenye mu ngendo zawe zose, wari limite na mariage, wamumenye mu ngendo zawe zose, ngaho invitation irasohotse, fiance yabonetse. Ni kuvuga ngo kumumenya mu ngendo zawe zose bituma winjira muri Rehobote, utera wagukigwa, ibintu bigenda birekura, ibindi bikarekura, ibindi bikarekura, ibindi bikarekura, ibintu bikarekura, ibintu bikarekura, ibintu bikarekura, ugaca wisanga uraganje, ukisanga nawe ufise izina, ukisanga nawe ufise umuryango, ukisanga nawe subiramo ngo kumumenya mu ngendo zanje zose. Nubwo ntogenda kubabwira wamaze kumva ibiriko birakurimita, ni juu Yesu wako
ni wa muda fulani, akiwa namwambia tulia Mr. Kona, unamaliza kuruka hapa, lakini unapofika kule mkartie mahajabu mu ngendo zawe zose. Yes. Mu ngendo zawe zose nawe azogorora inzira. Uyu munsi mpagaje kuri podium nziza muri Kigali, mu itorero ryiza muri Kigali. Mugabo nigeze kuba ndamuzi, ndiko ndagwana no kumumenya mu ngendo zanje zose, nikubita nihana, nkipona jiponda na jifua, nigisikia piko kamere merengi ningariki ndani, naiweka mu maombi majene, naiponda inaisha, nasikia tena nkurikizo mu muryango impemu y'inyatsi nayingiza mu maombi nayikanyaga, nasikia naanza kuwa najiaminia, naenda namwia Mungu piga kiburi, piga. Imana ikavuga ati sawa, nabipiga lakini kafundishe Kamenge, kafundisha Kinama, kafundisha Kinogonoko, nkaca mu ntahangwa bakanterura nkatanga ijana, nkafata hopitale militaire militaire Kigobe, ubara yubatse ni heza, nkagenda Kibitoka bazi Bujumbura basi, nkagenda Kinama n'amaguru. Imana ikavuga ati mon fils, hariho umunsi. Uyu munsi Imana yangiza amata ingira ubuki, nta muntu adakeneye kundi gata. Ariko siko vyari biri, ibanga sirindi. Iyo mvuye ngaha urabona amasi yanje ingena asa nkumenga na nyoromoki, simenyera iki gicaniro, ndari ijoro ryose ndiko ndarira. Mana ndagusavye ngira ikintu ndababwira, burya bwoko bwa ndarira, sinzi kuryama mu ijoro, nirigwanya ubwo uyu munsi. Nateguye ijoro ryose mu cyumba, numva icumba menga sinaronserezo neza. Wilson wabizi na Bishop namuseze, ndambwira ati hari ikintu ngiye kurondera, mubazi Bishop. Twajanye na Wilson ari ngahara yobateme, naringiye kutegurira handi kubera ubwoba. Ndavuga iki kandi maze imyaka 18 ndi mwivuga butumwa, mugaha iki gicaniro sindakimenyera. Ibi rero bigatuma nakuwa na faveur, abana banje bakiga amashuri meza. Murorere myaka 18 sina kontera kindi niko bien, batoto banasoma masomo ya bei, niko mu nyumba ya bei, gari ya bei, mu gisagara niko na jina. Kandi ibyo byose sinabishira ku mutima, nta protocole je, nta muntu angendana, nta n'uwunyonga. Nabibonye kwishenge, nta uncunga je ndafise kirobere. Harabampiga pastori baraguhiga, nta muntu ampamagara ngo ambure kuri biro mfise umwanya. None urambura nagiye he kumwungere yitwa umwungere kubera intama, none intama zombura gute kandi akaze kanje ari kubw'intama? Iyi titre yanje ndayifise kubera intama. Urabyumva ibikunda, Imana ikagenda yagura inzira zanje, igenda impereza faveur. Kubera mbayeho ubuzima bwo kumumenya mu ngendo zanje zose. Dukomere Imana yo mwijuru abaje. Muhaguruke dusenge Imana. Amen. Umumenye mu ngendo zawe zose. Amen. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Umumenye mu ngendo zawe zose. Isengesho shako dusenga nabari online, abari ngaha, ombi ni moja tu. Mungu niweke ndani moyo, shiramo umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Shiramo umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Yesu Jezi yasubiza inyama ku kuboko, yarangiza kuzisubizaho umuntu yatangara gatoyi gutya, yarangiza gutangara akaca mubwira ati shima Imana, genda utange ikimazi ku mutambyi, ariko yagira umuntu ubibwira. Uyu munsi ukiza urwara, abapastori b'uyu munsi akiza urwara, Twitter, Instagram, Facebook, urwara gusa. Ubu rero hasigaye n'abapastori ngo bagabanye ibiro.
ariko barabakinira ko kweli ibiro gira sport nta kindi gira gym Imana igabanya ibiro ngo amaboko ngo ntangana ngo bagira bayagira ngo angane inkinamico mu nzu y'Imana inkinamico niho barinda babakandagira bakabashirako ibirato bakabahonagira umuntu aganya kunda ngo areka araguha umwana agasuzuguro harimo na esprit y'envoûtement imwe yakukuweka kugushiraho igikushe ku maso ntumenye ivyo urimo mwe murabona abantu basaze mu kanisa ngo rijya shengero ngo rimwe revive benshi bariko barakoreshwa n'umugwanizi benshi baramaze gusinya amasezerano na Satani ni gitangaza Yesu ntiyabivuze muri 25 Matthieu yaravuze ngo mwiteguro hagiye kuza abavugishwa b'abanyabinyoma umviriza ngo ntibiteguye kugwisha abantu basanzwe gusa ngo baraniteguriye kugwisha n'abatoranijwe hari gitangaza kirimo miracle naje ndazigira Imana inyoboye ndazigira mureke gufinata na miracle ngo zana ibimuga ngo zana abantu bari kwa muganga ukamuzana capfa reka bamuvure abaganga n'abakozi b'Imana mbega ivyo bintu mwiyemera umugani wa wundi ngo muzana ibimuga ngo muzana abapfuye genda ubasanga urusororo ubazure basange muri morgue ubazure basange kwa muganga ubakure mu bitaro barinda kuba kuzanira ushaka iki wabasangayo barya bazana kunderuzo bijya mubona ijya n'imiza nsene urya muntu aba yiryamitse baba bamuhaye inoti bijyo nasuye ngo sheze rurante gutya sheze hari abahawe iyo ngabire ndabizi hari nabo dushingira nta muga benshi niba mwizi bagangi areta ivibekiye basha mariza bari kamata mutu wanani province imwe yo ngahaniye yitwa ngo iki province imwe yo ngaha imwe gafata umuntu akarungika ugasanga pasteur afisa abaja je arabansavye ikigongwe muri iki gisagara aha iwanyu Kigali harabansavye ikigongwe baranza barambye ati tubabare dushaka kudusabira ikigongwe imbere y'Imana twarakoreshejwe bansavye ikigongwe ndababara bakabarungika za ruguru kirungukana bakabwira ati twara amafaranga 300 urondera umunyagihugu asanzwe kuko baranagura n'izisheze ururante abantu bari kwidiri kagura sheze ururante akagura isima bakayimwambika bakabura bya bintu bambaye munda akagenda karondera umuntu wa ruguru ati mgenda umubwire mupanga umubwire diri mu mupange barabimbwiye ngira ubwo umutima urasimba gomvye kumvamo burya bwose nivyo mwakora tego wewe atego ati niyo tugiye mu kindi gihugu ati ntiwabona ko ari twe twatangura gushika ubwa mbere aha twaba tuje gukuraba kugira ngo dusese kibanza ama iPad ivyo hama namwe kondo tuziko hivi kondo njoye inaona mwenza inaanguka pale ipige fre na inaanguka pale ingine kondo ni ya bure sana uzubaza imbeba vuga ngo imbeba aha niboneye mwene wabo afatiwe cankwe onkre irindi fidaciye kuri iyo nzira uravyumva barasavye ivyo babivuze bafukamye imbere yanje ari batatu titwarabigura tugasura amafaranga tukabigura twarangiza kubigura tukagenda tukarondera umuntu mu ntara atazwi barondera ikirero urazi cyo barondera ico aba bandi barondera arondera inkomezi zose akazana ibintu vya rezo sosio arakotesha ibintu bituma amenyekana hano hose akarondera abantu bavyize kubikora babahanga akabahemba amafaranga menshi akeneye iki akeneye gusa ko kamera ifata umuntu avyutse kugira iki gitanda yari muri koma avyutse ijya imaje igiye kuri YouTube bas abanyamahanga bacatangura gufata indege baje kurondera profete n'amafaranga akaza gutura agenda arangiza ndabibabwire ndarimena kugira ngo mukure mu bwo bujinga abarokore abajinga ni mutungwe n'ijambo rirahagije ijambo ni prophecy par excellence yashika akamubwira ati bakamutureninga 2 jours
umviriza wewe urabona urakenye twagutoranije twagutwara mu gisagara nturashika kigarato ya twe turaguhereza amafaranga 100 umuntu waruguru kumuha 100 tugerageze woge bakamurondera n'impuzu kuye basanga atazifise bakamwambika niko kugira ngo agaragare ko ari umuntu nyene hama akacamubwira ati urembe uhwere akaza bategura ngo ejo miracle zizokomera bakaza bazanye bakazamusuguma ukazona umuntu winjije bamwinjije kuri chaise roulante ameze uko murabe ingene abantu bakomantaje imitima abongere babasuma badagitinya Imana mu mitima bakabikorera ku gicaniro cera barangiza akavuga ngo n'umwanya wa miracle akamubwira tuyo wavuye he uwundi wa mikwa bakokaye ngo daddy ngo urabona ngo uyu ngo avuye ngo mu bitaro ngo CHK ngo urumva ngo tumuzanye ngo twagiye kumutora bakaca bazana aho bazana baranari hanuza kuvuga ko ari mwene wabo yamuzanye kamera ziriko ziraraba hama akacabwira tagasenga ti palizobre bukaush kugira ngo yerekane ko bitapfuye kuza alisipatia hari undi yavugishije ngo tisa senef yarangiza akavuga ngo karaba gutya kugara amaso yarangiza akacabwira protocole mukure kiyo sima mukure ico kintu yambaye munda bimukure bakabikura akacamubwira ati haguruka agahaguruka iruka ukazibona umuntu ari irutsa abantu za ntama zigwa mu intama mwe ejo agarutse mu materaniro bishop ico kintu cabaye abantu bamuhanagura inkweto ndaza bakotesheje imiduga bayitira ko ari za bakagenda mu miduga izimvye kandi atari iwabo bishop bari kwidiri agakorana n'umuntu afise magaze y'amakostime kamabwira ati wenzoza ndakuriha mugabo si ndayambara rimwe nkayigusubiza ugasanga bishop afise costume nk'igihumbi ya mari smart kumba ari kwidiri n'umuntu ho kuri magaze arazikotesha oya twezo dufise vraiment nizi wacu ni nkeya mugazira hagisha tena muone sasa kugira ngo mumenye ko birimo esprit yamvutuma hamubionaga ata siye bachungaji kama tuko tunanga system ibyo bitu tunabionaga mapema sana bandi tunamuonaga mapema sana kandi uzomenya profete ko atacafise asoma icandizwe ntagisigura atatangura kuvuga ngo ngwiravuze ivuze utarasigura sigura ivyo bintu wasomye sigura ivyo bintu wasomye sigura bisho ngwino sengere ndacari ngaha ngwino papa ngwino Imana ibamugisha Imana ibahezagire